Bana b'Imana turabandanya na audio ya 11 canke video ya 11 nariko ndababwira ukuntu umugabo yari karamubita mbese byampomeranye. Rero uwundi mugabo mugenzi we yamuhitanye baja kuri stock niwe nabonye kw'Imana kuko kabisa mukurira nahamagara Imana yo mwijuru uti Mana urukuntabare ati koko Mana koko ibi biriko biramba ko Mana urabibona Mana ntabara nukuri Imana yarantabaye. Hanyuma rero burya Imana ni nyembabazi koko amarira yanje naramubwiye ati aya marira niko ndarira uri kurandenganya nawe uzoyarira kandi hari gihe Imana izompora kabisa. Imana yo mwijuru rero novuga ati ibyo umugabo yangiriye bashe yaragiye ku kazi uwo munsi agenda ari ku mugoroba ararayo mw'iryo joro nyimba ari muri iryo joro nyene eko ngo nyimba babije mwijoro nyimba byagenze gute baca babibana iminzane yo kuri stock. Bana b'Imana iminzane yo kuri stock nabo murazi ijya minzane ipima ibyo kurya ipima ibyo kurya nyene by'impunzi. Hanyuma ngo babibana iminzane 8 yari myinshi cyane kandi buri nyimbaraakazu canke uko byari bipanze haba hari umunzane ngo rero byasaba kuzorondeza iyindi minzane muri hasere urumva ntibyari byoroshe. Baca bavuga ati rero abanyezamu barara kuri stock bategerezwa kuvuga hiyo minzane yagiye. Rero umugabo wanje canke se mubyara wanje yari umukuru w'abarara kuri stock n'abahirwa. We yari chef mukuru canke se akaba yarabise uwundi nyuma yiwe hariho babiri nyene b'abashefu nawe yari umushefu basi. Noneho rero babibanye iyo minzane birabakomerana. Jewe rero kuva uwo munsi agiye yankubise ndayaho nyuma ari nzaza nkabona ari karazi wanje naca nitera mu nzu nkugara kandi inzu yanje nari nasikiyemo y'ikade yanje y'ukuri nari navanye igitare nari nayivuyemo nja mu yindi yari nyuma kuko nari naguze ikade n'ubundi mu mama iyo kade y'abantu 4. Basi rero nawe kuko yari inzu nziza kandi nkabonaho niho hari mihana nishimiye. Basi rero umugabo namubona nkiruka nkahunga canke yaza nicaye imbere y'umuryango nkabona sindi bwinjire nkaca ngenda ku muhanda wo haruguru. Basi mugabo nyuma nza kumva ko nabari mu mazi abira. Rero mama wiwe narababwiye wa mabuko yaba mu Tanzania mu Bushubi baragezeho muri Tanzania bamazeyo nk'imyaka ingahe baragezeho barababinga ibyo bavuga ngo kubinga bakimbizi canke kubinga abambukira. Bageze muri Tanzania narabivuze iyo hari genda bisubiramo nyene muze muri ihangana. Muri Tanzania iyo wasibuye itongo bagumushika ugasiburuka gira ikirimaze kubagiza baca bakubinga. Rero baba uko bari barabirukanye muri Tanzania baca baraza mu nkambi. Baje mu nkambi rero numvise rero mabuko ava mw'iviraje bari baramutujemo yamenye ko umuhungu we yirirwa ararira ko bagowe mbona aje kuririra jewe kandi ngira n'umugabo yaravuga ati uko biri kose kwe inkoni nakubise zikora canke amakofe namukubise ngira nibyo bimpumbiye. Hanyuma mabuko araza iwanje araharirira arambira iby'umuhungu wiwe ngene bagowe ngene bagomba kubakubita bakaja kubapfunga. Rero bagiye kugupfunga uri impunzi bakujana ahantu mwisa waba wibagiranywe kabisa bakujanye hitwa ingara byaba ari byiza.
wamara y'amezi 6 cyangwa umwaka. Icyo gihe bobo rero babagiriza ko bagambaniye stock. Basi mabwo arazararira iwanje ndamuntaje kazana nihanumira niyo bamuhonda akabanza akabona inkoni nakubiswe. Rero narababwiye nari nagiye kurega kwa komanda mugabo basubiza kwa kose. Rero naragenda abwira kose kazana kose aragenda aramuronde aramubwira ati rero warakubise umugore uramubabaza akeneye muburana. Agaca abwira koseye ngo jewe kweri ngo nanje nisanze nta mukubise ngo sinumva nyene nanje nyene byagenze ngo nukuri ngo nambabarire. Kose rero yampaye umwanya yambwiye yuko azomubwira umwanya tuzohura n'abashinga n'akabararika bagaducira urubanza bakatwumviriza. Ngiye kwa kose akambira ati uzi n'amakuru umugabo wawe yavuze ukuntu Tijewe nkeneye tuze tuburane. Basi nkasubira kwa kose umunsi umwe twariko turatega ibyo kujya kuri stoke. Mbona raje aho tumbereye umukuru w'umugwi mbona tumbereye jewe ngo wesha yakunda kumbwira ngo wesha ngo burya rero ngo genda mutore nyimbara amasabune batarugara te ku mutima taho ni wo hamubitira. Basi ubwo rero nyuma twarakomeze turashaka kuburana kwa koseye ariko kabisa anyandikira ikete arasaba imbabazi arambwira ati nihangane nyene asaba imbabazi ngo nitwimara maje muri za wende. Hanyuma rero kubera ko nabibuze ifatiro nyene ndahava ndabyihorera jewe nigumira ngaho. Hanyuma abana b'Imana kwa aho hantu naba abantu bamwe baho baranyanka bakanyanka bamwe bakampora ko mfise amakade kuko nari mfise ikade yanje nari navanye gitare ari y'abantu 5 kubera ko yari y'abantu 5 kubera ko namuke banje wamana wiwe niyamuzanye ngo twurirane hageze igihe nyene haraba ibintu by'amabarura bikaza birahindagurika. Rero nkagira n'iyindi kade y'umuntu yari nyuma nari namuguriye y'abantu 4. Rero igihe kimwe rero twagiye mu Tanzania gupagasa abandi baragenda gupagasa kwanza niyo yindi megasi nari bwayirome. Twagiye mu Tanzania gupagasa nisunga abandi tugenda turaza gucingire mu Batanzania. Imana ingirira neza usibye gusa ko babanyi babitobye. Mbona turagenda turarima ahantu tubona umuntu twagirana mu Tanzania ariko yari umurundi aramenya bwa Jesse namumenya. Tukaza turagenda kumurimira akaduhemba bamwe bakavuga ati shaka amahera abandi tishaka igitoka abandi biharage canka abandi ibijumbu akaduhemba yarongowe ni mu Tanzania afise nyene ibintu. Basi jewe nkagenda kurimira uwo mu Tanzania n'abandi hanyuma afise na wa mwana. Rero uwo mu mama nkabona navuze ati jewe uze kumpemba igitoke kabisa kampemba igitoke kitameze nyene kiza kitameze nk'iby'abandi bantu yabahembye. Basi navuga ati jewe mbese nakunda kumusaba ko yozaranyihera igitoke. Basi cyane akampa ibijumu je ndakunda n'ibijumu nubwo. Hanyuma umunsi umwe tugenda ahantu yari afise n'ibigori araducira ibigori nyene nkabona ko mpaye ibigori byiza abandi bahaye ibigori 4 jakampa 5 canke 6 kandi byiza kweri bikaboneka nyene ko yanyikundiye. Mugabo yavuga igiswahili akavuga n'ikirundi mugabo tuzi kwa mu Tanzania. Rero aho hantu yari yagiye kuducira ibigori ariko araduha ibigori haza kuza umuntu
nyene yari mwene wabo avuye nyene mu nkambi ya Rukore araza aje numva baravugana amusanga mu murima mugabo nyimba yaravuye muhiri waje kumuraba bakamurangira yamusanga numva bararamukanye hanyuma numva aramubwiye ngwe nakawe ngo burya ngo ujya mukobwa uramwibuka uwo mukobwa tete ujya mukobwa ntumwibuka ngo yango sindamwibutse kweri ngo mugabo ngo ndiko ndiyumvira ahantu namubonye ngo ariko ngo numva biri kunsiga caramubwira ngo wasize ipora wo kwa Karaveri ngo umwe ngo hamwe twara tugenda kugura ngo umuceri ngo n'amasukari nanje ndikanga kumva uwo mudamu amenye anzi cana babaza nti none ko mumenye je ntabamenye baca baraseka ariko ntibanyibwira hanyuma duca arampa ibigori hanyuma turataha hariho umudamu umwe nyene twabana kwibarabara nyene wewe nyene bari baramenyeranye nyene yigira nk'umuntu mukuru wacu umenga ni nkawe dukoresha karamujya rero dutashe aravuga ngo kandisha ngo kumbe ngo niho yama guha ibitoke binini ngo kumbe ngo wumvise batakuzi ngo kandi ngo kose wawe ngo ariho bahora bagura ngo ibinini ariko jewe ujya sinamumenye nimugabo gusa nanje ndikwiyumvira ahantu ndabazi atariko nyene tuvuka muko biri kose tikubera baranzi cyane nibwo rero twarabandanije tukaza turagenda gukora mugabo jewe hagera igihe nkagenda urumva igitoke n'abanarakoreye kitarahera kandi igitoke cyarashobora no kumara indwi kitarahera nkamusaba kampa amafaranga nibwo rero nyuma wundi musi namubwira ntewe ni jewe ntume mugabo nkabona ntakindaba kumwe yahora ndaba nkabona sigara ndaba nabi nkayebegwa ibyari ibyo nibwo rero je namubwira tugodotse ntewe ni jewe ntume amafaranga ndashaka uze kumpa agatoke ngo nta gitoke ndaguha ndaguha amafaranga niyo nibasibije umu ngo wasa amafaranga ngo nibindi mubyihorere ngo nta kindi kintu ndaguha ngo kandi ushaka kuzobandanya ukora udashatse uzoreke ntiranese ko mbona umenga wandakariye canke warandakariye tinoba nagugiriye iki ngo yamara kubwiye ko atabitoke bihari ntazosubira kuguha igitoke ibitoke byaheze none nakaweko hanyuma nyene ndataha muganyuma ndiyumvira mbese nirwanza ndaza kuyerera mu Tanzania nirwa guca ingero no kwicaye muri Burende nkaza ndirira ibyo fise kubisanzwe bana b'Imana sinagenda guca ingero kuko nari ishonje kubera nababwiye je nari fise amafaranga kabisa kandi fise n'amakade ego kuko mbese nari sigaye fise kade ntegera abantu 9 ikade yane narakuye muri Gitare yayindi narayihaye abanyarwanda ariko nyuma nza kugura iyindi y'abantu 4 basi noneho ndavuga nta umuntu ko nifitiye ibyo njya bihagire jewe kweri sinapfa kumara kabiri ntiyiguriye inyama ngo nteke inyama nginyama ibintu nk'ibyo cyane avuga ko ndareka gusubirayo numva nagize umujinya cyane kuzana jayo mugabo kandi aba twakorana bandi bigeraho birabababaza umwaraza arambira ngo rega ashazi poreka nakubwire te ati burya sha ujya mudamu naka ati burya niwe yagutanze kwa wa mugore ngo baje ngo yabwiye ujya mugore ngo hehe ngo mbega ngo ujya mukobwa nyene muva hamwe ngo papa wiwe ari umutajiri w'umubose ngo wabo baradandaza ngo byantangaje ngo kubona ngo asigaza guca ingero kweri ngo ngo niho nyene uvuga ngo ego kweri ngo wabo ngira bari ngo nkeka atigeze arima ngo ngani ngo burya ngo yaje kurima ngo ntarima ngo yirwa arakinisha ujya mwana wiwe ngo akatwicisha ikivi ngo ntazi kurima kweri mana yarambesheye uwo muvyeyi gusa Imana yo mwijuru izomuha amahoro
kandi ubwo nuko byagenze. Nubwo ndabyumva birambabaza ariko ndavuga ubundi ko atari inzara yanjanayo nanka kwirirwa mu nkambi kuko abo twaba kwibarabara rimwe baragenda gupagasa jewe nkirirwa mu nkambi bakaza kuza baragodoka numva afise irungu. Hanyuma kandi hari n'igihe rero byagiye kugeraho ariko nyene ibyo maze kubimenya nza ndigumira mu nkambi basi. Hari n'igihe rero byageze aho abantu baranya nka kwibarabara nyimba umwana wanje ndamuguriye n'akabenyi ku isoko canke nyimba umwana wanje sohoka ndamwaruriye utwo kurya akaza kutumurira hanze bakamwido urinze umuceri hoho bikaba ingorane abantu nyene kwibarabara banyanka ariko nkakundwa n'umuhana wari haruguruye yanje abo uwo mutama n'umutama kazi wiwe bari mu giteranyi. Imana yo mwijuru ikomeze barinde kandi izobampera iherezo ryiza. Hariho n'uwundi mukecuru y'abahepfo yanje nawe Imana imumpezagirire cyane. Nubwo kubera nyene aho mu nkambi narigeze kuba nohigwa ngo banyice, hariho sinovuga ku burebure ariko hariho umuntu nyene bamigira nyene nko kunyica. Hanyuma mwijoro bwije ku mugoroba nararereka nkacanja ku muhana wari hepfo yanje yari umukecuru yabana n'umukobwa wiwe. Uwo mukobwa wiwe afise abana 4 nyimba atari 3. Hanyuma mukaburenda ukuntu nkaca bari baramaze kumenyera nkomboka nkaca nijyamye iwabo kubera iyo nzu n'abamo yari inzu nini y'isitingi n'igice kandi ndi umwe na wa mwana wanje ibintu nk'ibyo. Rero kwibarabara nyene bakanyanka. Hari igihe n'amakuru y'abari karavuga mu Kirundi ukumva bariko barumviriza nka BBC bumviriza canke amakuru y'ibyabaye mu Burundi bamwe ngo ngo muribuka ko muhagararanye n'inzoka ngo muri mbese nko kumva yuko batovuga iby'abatutsi oya nyene kuko bumva ko je ndi mututsi kazi ntomenya amabanga yabo na cane ko atari umugambwe nari nkigira injamo byose nkabyihanganira. Ariko mu buzima bwanje nubwo nari ku mugabo afise uwundi mugore narabyihanganira kuko nubwo wa mugabo nyene yankubise twarageze aho turabihenda turasubirana ndiyumva amahoro nawe yiyumva ayandi mahoro ibintu nk'ibyo. Nubwo rero mu nkambi umunsi ndabaho mu nkambi hanyuma nari ifise agakade naje kubona uwundi muntu afise agakade k'abantu 2 aja mu Burundi ariko arihungukira higa amahera y'itike yozomutahana ndayimuguriye ncamba mpaye ntegera abantu 11. Hanyuma ndayimuguriye uwundi muhungu araho yabana n'abavyeyi biwe aransaba ko nomuha icyo kibanza akakiyubakiramwo akarongoreramo ndakimuha kuko kwari nko byaba binamfashije kwa ndindiye ikade yanje aracyubaka kibamo yewe gicururizamo n'inzoga y'umugorigori. Hanyuma umunsi umwe rero baravuga mu nkambi ko azoba amabarura harabibarura habayibarura rero kwa kundi banyanka habayibarura bakavuga abatanzania ko bazoza baraza kubarurira ku mihana ariko iryo barura ngo ari iryo gutanga imisegetera bakavuga ko bayitangira ku muhana batanzania wenda n'abandi bantu bamwe b'impunzi bo umuzigo kwari kwikorera imizigo nyene abakora kuri stoke ariko abatanzania aribo bagenda bakubwira ubahereza ikade hanyuma bandika ibyo bandika bagaca bavuga ati muha imisegetera 2 canke umwe uw'abantu 4 bamuha 2 uw'abantu 4 bamuha 2 uwa 3 kumanuka ukamusegetera 1 basi. Jewe cya kibanza cy'inyuma nagiye ndagitondako hanyuma sinzi uwundi muntu
yafashije aja ku rwego rw'inyuma hanyuma uko ari izo kade zibiri kuko imwe ishobora kuba yari namba 8 yindi ari 7 ego imwe yari inyuma yindi ni nayo mpamvu nari nashimye kugura iyo kade y'uwo munyarwandakazi kugira bizonyorohere gukontorora noneho ako gakade kandi nari naguze kari kwibarabara ry'imbere yanje hepfo gatoyi nyine aho ndabikurikirana neza ariko rero mu gitondo buca batanga imisegetera abantu bo kwibarabara barangiriye inama y'ukuntu nyene bazonyicishiriza ayo makade ngo ntatoke bijya mva ngo ifise ibi nyene banyanka kabisa kubera byacanga na mukeba wanje hakabamo n'abagenzi ba mukeba wanje bakanya nk'icyo wita kwa umuntu basi umutanzania rero aramanuwe mu gitondo abatanzani wa muhungu yaba muri ya kade yanje kandi yubatse mu inzu nziza bashe ya nama bangiri yabyuka sambura yanze arayisambura itamu jewe nayo nyijyane nkumva abantu barakwekweza nkumva koko bakwekweza nyene bishimye hanyuma ndabyuka mbyutse ndavye sanga inzu yose bayishize hasi abantu bavuye umucungira ikibanza kubera ikibase abakwibarabara bawoheje uwo musore yararongoreyemo afise umugore yaranabyariyemo n'umwana baca barasambura badafise naho baja kiretse kuza kunyitanira mu nzu kwasi kuko yari umusore yari yarongoye ari umusore ari kwikade yasi basi ndaraba ndumika rero abatanzania reka baze nyene batangiye misegetera je winyuma barampaye 2 no nyuma kandi bampa iyindi 2 hanyuma mbonye kwizo kade zanje zibiri zitote mwako kandi gakade k'abantu babiri ndavuga abatanzania baraza rero barashika naho nyene baraye basambuye abatanzania bagaseka nyene bakavuga ati uya yagiye kumbure kubaka ku kindi kibanza canke nyene yatinye nimakana k'ibintu nk'ibi bageze abatanzania ngo mbangu wewe yaragiye he abakwibarabara barakwekweza nyene ndaraba ndinumira barazunguruka maze rero abana b'Imana ndababwire mwumva ijwi riguma rimbwira ati kurikirana ujya mu Tanzania umubwire kubera uwo mutanzania yaranzi nuko bimwe sanga nabitsimbye ntabipanze nkuko bimeze uwo mutanzania yaranzi noneho nyuma umutima ukambwira hanyuma baramanuka baragera epfo bongera baza guherera hirya bongera baduka hanyuma bageze ahantu n'abantu bamwe bakabakurikirana rero umutima umbwira ati genda umubwire ikibazo cyawe canagenda negeranya mukuru w'abatanzania mukuru wa Hasere yari mukuru wa Hasere nimbe ujurazi numva ngo Everine ngo bite ni sawa nariko nibujya narifise ikibazo ngo kiki Everine ngo kuninya ngo mbwira nibujya rero je narifise agakade yari umuntu yari yarahungutse aje Burundi hanyuma nasigiranya agakade ngo kazoze karamfasha twe n'umwana wanje kongere kungero dufata ati none kari ahanaha ati rero mwahageze musanga ubona ari nahaye ngo abemo yasambuye kugira ngo ako gakade kanje gapfe ati rero tisinzi mubyaye ko ari cyo ngo Everine ngo kuki utabimbwiye nkihagera ni nari natinyo ngo genduza ni kade yawe ngo genduza ni kade yawe njandiruka abantu babigize bamwe babona njandiruka muhira kandi rero abambona niruka ngo ego ni nakambwiye ngo njani kade yanje ngwa yihimise ngwa yigiri ngwa yandike neza canagenda nagatora muhira canakirukankana ndakamuhereza babona abantu barifata ku munwa baramaramara hanyuma nyene ngo Everine ngo arose imisegetera ngo kwikandi bako ngo bagwaye imisegetera ingana ati 2 ubwo mbese bari banampaye ne mwana mubwiye ko bampaye 2 ngo Everine ngo none se wowe n'umwana wawe teye ngo ntacyo ngo genda ngo kandi
ngo igihe cyose muzoba ufise ikibazo kikade yawe ngo uzoze ucumbwira ngo ndakugirire neza ni sawa baramaramaye bantu b'Imana niyo mpamvu nakubwira ntukagirire ikibi mugenzi wawe kuko ntuzi ik'Imana ntuzi umugambi Imana imufiseko abandi mu Kirundi bacu umugambi bati ngurucira mukase ugatwara nyoko none wa musore yasambuye inzu yungutse iki abantu babimwoheje bungutse iki baramaramaye bana b'Imana baramaramaye cyane hanyuma jewe nubwo iyo yari kade ya makanaki ariko ubu ndategera ko waba ari umugambi w'Imana ko ari Imana yangirira neza ati sinze sonzere mu nkambi erega Dawudi nawe yavuze ngo aya kagende ngo niyigeze abona umwana w'umukiranutsi asaba imikate kwibarabara rero ndashima kuko ndazi neza abavyeyi banje barasenga ndazi naho bari mu Burundi nanje ndi muri Tanzania baransengera natwe dukomeze gusengera imiryango yacu umukama Imana bahezagire cyane video tugejeje aha yari ya 11 turabandanya na 12 mwarahezagiwe.